Reka rero subire ndabaye kazi mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaye kazi mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero na cyane hari amakuru haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyastanguriye mu gisata ca politike na cyane turabiri hamwe mu gisata kijanye n'umutekano. Mugengaha mu karere k'ibiyaga binini mu karere k'ibiyaga binini umutekano ubandanye utosekara na cyane nyuma yuko amasezerano yasinywe hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, n'amasezerano yatewe ku mukono bikorewe mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero yarongowe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Nimuje kandi umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo utifashe neza na cyane ariko ngaha mu Burundi naho ibintu ntibyifashe neza. Ahangaha kuvuga nko mu ntara ya Hahora yaraciye bitoke, ahangaha kuri ubu ngubu ni mu Rugombo aho hamaze iminsi humvikana amabomba ateye ubwoba. Abanyagihugu kuri ubu ngubu bahagaritse umutima, bamaze gutangaza ko ibikorwa byabo bitandukanye bamaze kubihagarika bivanye nuko umutekano ubandanya utosekara. Bavuga ko kandi kuri ubu ruhuza rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi na cyane mu kiyaga ca Rusizi kuri ubu ngubu ngo ibintu bitifashe neza. Amasasu ni menshi, abanyagihugu bariko barahunga batabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubafasha kubashigikira neza no kubatera iteka ngo kugira ngo abakingira umutekano. Nuje kandi ubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranaga ikiganiro n'abahagararira amaleta yabo ngaha mu Burundi, yamenyesheje ko intambara iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ihangayikishije akarere na cyane akavuga ko isaha n'isaha ishobora kwaduka ikajabuka igana mu gihugu c'u Burundi. Nibwo yaganiraga n'abamenyesha makuru batandukanye, umumenyesha mukuru wa BBC ndetse n'umumenyesha mukuru wa France 24, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko mu gihe M23 AFC ngo yoba ijabutse igafata umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, ngo nawe azoca ajabukana mu Kirundo agaca afata umugwa mukuru wa Kigali ari umugwa mukuru w'u Rwanda. Ibi kandi yabivuga agira ngo agaragaze ko ngo u Rwanda ariko rwo baruri kuratera u Burundi. Ni mugihe kandi leta y'u Burundi irongora Perezida Ndayishimiye yagiriza leta y'u Rwanda ngo ko yoba yifatikanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano mu Burundi, ahangaha havuga nk'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Ni mugihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika y'u Burundi, uhungabanya umutekano mu Burundi. Ni mugihe kandi umugwi wa Red Tabara murabizi neza ko ukorera mu bumanuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari naho ndetse ufite ibirindo ukaba ari naho utera igihugu c'u Burundi uturutse. Nimuje kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, akaba yarabikoze ngo mu rwego rwo kwikingira umutekano. Gusa abanyagihugu b'u Burundi bariyamiriza ingingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho abanyagihugu bavuga ko kuri ubu ngubu barengewe n'ishavu ndetse n'inzara idahera bivanye nuko ngo ivyankenerwa byinshi babikura mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yatangaza ko azokwama akora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini ubandanye ugenda neza. Avuga ko azobandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ube mwiza kandi nkuko yavyemeje mu minsi yaheze ubwo ku wa kane ubwo yariko arasinya amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ube mwiza mu gihugu c'u Rwanda ndetse no mu karere, nkuko kandi abifise nkuko igihugu kibanye c'u Rwanda gitekanye, akavuga ko ndetse azokwama akingira umutekano w'igihugu ciwe ndetse n'abanyagihugu biwe. No mu gihe kandi ngaha mu Burundi na cyane mu bice bitandukanye za Cibitoke na Rugombo ngaho hafi aho umutekano ubandanya utosekara. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise nuko ibintu byasubiye kubihangara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho ndetse imigwi yitwaje ibigwanisho ibandanya ijabuka, ndetse binekanavugwa ko hari n'ibigwanisho byamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu b'u Burundi bakaba bahagaritse umutima. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, irengutswa ribabaje cane mbega urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana
rugana hehe. Bujumbura kuwa kane Kigarama uyu mwaka kuri uyu wa gatanu umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yarengukijwe atategujwe muri parake ya Mukaza mu gisagara c'ubudandazi ca Bujumbura, mugihe kandi hata amakuru namwe yari yamenyeshejwe kubijanye naho dosiye yiwe igeze. Waba umuryango wiwe canke abamuburanira ntibari babimenyeshejwe, bigatuma ndetse abamukikije baja mu mwiheburo bakanabura iyo baja. Iryo hagarikwa ribaye kandi mu gihe kidasanzwe kandi kirimo igipfungo. Kenny Claude Nduwimana yari yarakuwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuwa 24 Gitugutu uyu mwaka, aca ajanwa mwibanga mu busho bw'igendereza. Kuva ico gihe apfunzwe atawemerewe kumugendera, kiretse kandi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH. Ubwo amasoko yegereye iyo dosiye kandi uwo mumenyesha makuru ntiyahohotewe nk'uko bikunze gukorwa muri ico kigo. Ico mwamenya nuko kandi mu mwanya amaze mwigendereza Kenny Claude Nduwimana yoba yarabajijwe ku kuntu yoba akorana n'abamenyesha makuru b'abarundi baba mu mahanga, kuvugana nabo ngo aha amakuru, ndetse no kwikete ryuguruwe yandikiye umukuru w'igihugu haraheze amezi makeyi, aha yiyamiriza amabi akorwa n'ubutungane bw'u Burundi. Nko kwibutsa kandi Kenny Claude Nduwimana yari yaraciriwe igihano cyo gupfungwa amezi 10 hari kuwa 26 Nyandagaro uyu mwaka 2024. Muri Ikigarama 2024 kandi haratanzwe urupapuro rwerekana ko atawamwunguruje rukerekana ko urubanza rwasozerewe. Ariko kandi kuwa 21/0/2025 parake yunguruje urubanza nubwo ikiringo gitegekanywa n'amategeko c'imisi 90 cari carangiye. Ivyiyamirijwe n'uwo mumenyesha makuru ndetse n'abamuburanira bakabona ko ari ifungwa ry'akarenganyo gakomeye kandi ngo hamwe n'amabi y'ubutungane. Ico kigabane gishasha muri iyo dosiye cadutse inyuma gatoya yaho mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asabiye Kenny Claude ndetse na Asandara Muhoza apfungiwe Ingozi buraro ku Burundi ko ngo basaba ikigongwe kugira ngo baronke ikigongo c'umukuru w'igihugu. Ivyo abenshi bakaba babivuga ko ibitari bike. Ni gute hosabwa ikigongwe mu gihe kandi ivyo ubutungane buriko burakora birimwo igipfungu kandi ipfungwa ari mu gasho, umupfungwa ari mu gasho ka wenyene. Urwo rubanza rutuma bwihibazwa ibibazo bitari bikeya. Kubera iki apfungirwa mu busho bw'igendereza aho ubwo buryo bwaneguwe? Kubera iki kandi atemererwa kugenderwa ndetse n'abamuburanira canke umuryango wiwe? Kuki hategekwa ko gusaba ikigongwe mu gihe kandi hacibonekeza igipfungo muri iyo dosiye? Mu gihe kandi ubwigenge bw'ibimenyesha makuru mu Burundi bukiriko igitsure, igipfungwa rya Kenny Claude Nduwimana ndetse na Sandra Muhoza rirerekana ingorane abakora umwuga wo kumenyesha amakuru ngaha mu Burundi bafise hagati y'umwizero wo gutunganirizwa ndetse n'umwitwarariko udasanzwe kwifungwa ribandanya mu busho bwigendereza, gusaba ko ibintu bikorerwa mu muco, gusaba ibiyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu biguma bigwira. Muri uyu mwanya hari ikintu kitaramenyekana, mugihe kandi abo bamenyesha amakuru bakibujijwe umwidegembyo wo kuvugana n'abantu uko ubutungane bubafashe hamwe ndetse n'uburyo bapfunzwemo. Amadosiye yabo azobandanya ari ikimenyetso cyo kugoyagoya ku kwigenga kukumenyesha amakuru ngaha mu Burundi. Naho uyandi makuru kandi tuyandanije kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, reka turabire hamwe kubyo byatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abamenyesha amakuru bapfunzwe gusaba ikigongwe ku mugaragaro.
Bujumbura kuwa kabiri Kigarama uyu mwaka hari abamenyesha makuru bagikurikiranwa no gutungana mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba abasaba ko bosaba ikigongwe ku mugaragaro ibintu abatari bakeyi bagira ico babishikirije ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru ngaha mu Burundi bamwe mu kuronka ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Mu gihe umukenyezi akaba ndetse n'umumenyesha makuru Sandra Muhoza yamenyeshejwe ko aguma apfunzwe kandi umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana akiri mu busho bw'igendereza ry'u Burundi kuva muri gitugutu inyuma yo gukurwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabasabye kwandika bagasaba ikigongwe. Barazi inzira ivyo bintu bicamwo, niko yatangaje imbere y'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubudandaje Bujumbura, agatanga akaroro k'umukenyezi Florian Irangabiye yahawe ikigongwe ku wa 14 Nyandagaro uyu mwaka wa 2024 n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mu gihe kandi yariko akora umunyororo w'imyaka 10 kuva muri 2023. Ivyo byatangajwe byatumye hasubira kuvugwa byinshi ku kuntu abamenyesha makuru bafashwe ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazi neza ibiri muri dosiye ya Sandra Muhoza yahagaritswe muri Ntwarante 2024. Uwo mumenyesha makuru kandi yabanje gupfungirwa i Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Ngozi uraroko bw'u Burundi aho apfungiwe gushika kuri uyu munsi. Muri 2024 yaciriwe gupfungwa amezi 21 yagirizwa ubutumwa yanditse mu mugwi wa WhatsApp. Sandra Muhoza ni ikimenyetso c'agahotoro gakorerwa abamenyesha makuru bo ngaha mu Burundi. Ivyo yagirizwa bivuga ko ari igipfari ugucafuza ishusho y'u Burundi ndetse no kubiba amacakubiri mu gihugu bibonwa n'abamuburanira ko birimwo imvo za politike. Igumizwa ryiwe mu gasho ryamenyeshejwe kuri uyu wa mbere inyuma y'urubanza rw'idonido rwabaye kwa 19 Munyonyo. Ingingo abamuburanira biwe babona ko ari iy'akarenganyo kandi ihonyanga amategeko. Remy Nsabimana umwe mu baburanira Sandra yari yamirije cyane ingingo ya sentare y'ingururizo ya Ngozi. Kubwiwe ngo abamuburanira bari bagerageje kwerekana ko ihagarikwa n'ipfungwa ry'uwo mumenyesha makuru idakurikije amategeko, ndetse ngo na rimwe abona kandi ko iyo ngingo ije isongera isibe, ngo akemeza ko uwo mugwi ugiye kuzokwitura sentare nkuru ya Ngozi. Kuri dosiye Kenny Claude Nduwimana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko azi urwo rubanza, yarakoze ibindi vyaha kandi ngo ari mwibohero agahanurura abo bamenyesha makuru gusaba ikigongwe. Ukumenyesha amakuru umumenyesha makuru wa gatatu ni Didier Ndihokubwayo yakoze ahoza akorera kuri radio Maria Burundi apfungiwe mwibohero rya Mpimba kuva muri Kigarama umwaka wa 2024. Akurikiranwa ku vyaha byo gutunga ibigwanisho atabifitiye uburenganzira ndetse n'uruhusha. Aheruka kandi gucirirwa igihano cyo gufungwa imyaka 3. Ntiyigeze avugwa muri ico kiganiro cabaye kuri ubu wa mbere i Bujumbura. Tunyarukiye muri Tanzania, urwaruka rwishi rw'impunzi rwabuzwe irengero mu makambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu. Kigoma kwa gatanu Kigarama uyu mwaka amakenga ni menshi mu makambi y'impunzi ya Nduta ndetse na Nyarugusu mu karere ka Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania, aho abanyabaga abenshi bamaze indwi babuzwe irengero hamwe ndetse bamwe ba mbere bakaba bamaze amezi. Boba bavuye mu makambi baje gukorera mu mirima canke amararo ya Tanzania. Ibikorwa birimo amafaranga menshi kubw'amashinga intahe, ariko ntibarigera basubira kwerekana ako bakiriho. Mwikambi ya Nduta abayabaga barenga 30 ntibazwi irengero. Inyarugusu ho haharurwayo abashika 20. Bamwe bari bagiye abavyeyi babo ko bagiye, abandi bagiye badatamoye iyo barekeye.
Imiryango iratabaza muri zone ya village zone ya munani village ya 21 nimero 26 Induta canke mu mazone ya 73 abayabaga batanu bafise hagati y'imyaka 15 na 17 bamaze amezi yarenga 3 bavuye mu ikambi kuva ico gihe nta makuru yabo arasubira kuboneka. Inyarugusu ho imiryango yituye igipolisi ituruka mu Burundi ndetse no muri Kongo nta makuru dufise. Bataye amashure ntituzi ko bapfuye canke bakiri bazima, niko abavyeyi benshi bashikiriza. Iyo miryango yoba kandi iramenyesheje muri HCR ko abo bantu babuzwe irengero kugira ngo amatohoza yimbitse akorwe. Mu ndwi iheze kandi abayabaga batatu baratowe mu yindi ntara yindi itari Kigoma bari bavuye kandi mu ikambi nkuko nyene, ariko kandi imiryango yabo yari yatabaje vyihuta indongozi bituma bamenyekana aho bari. Igipolisi cemeza ko mu gihe gihawe amakuru kare gishobora gukora vyihuta kugira ngo gikore amatohoza ashika, ariko kandi abenshi mu baburwa irengero imiryango yabo ntifise amakuru menshi kuko abana babo baba bagiye, bituma ndetse bigorana kubarondera bikanatuma haba ubwoba bw'uko ibara rishobora kubabwira. Abajejwe intwaro muri Tanzania cyo kimwe ndetse n'abarongoye abandi mu makambi barafise amakenga ko iryo nyuruzwa ryoba kandi ryabayabaga ryoba rifitaniye isano n'urudandazwa rw'abantu basaba impunzi kuba maso kandi bamenyeshe inyifato itamenyerewe ku urwaruka. Amakambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu arimwo impunzi zirenga 110 z'abarundi, harimo ndetse imiyabaga myinshi igwa muri ivyo byago nkuko abanyagihugu cyangwa se abari muri iyi kambi abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza ha kuri iyi saa tudusozera ngaha, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kubagezwa kuri no munesha kuri yanyu mukuru cyane muri Dende ya Isange TV ishe nibashikiriza amakuru neza n'ibiganiro biba bigezuka niba byakura amatuza muri rw'ikirundi. Reka roshimire mwese mudukurikira muri mu ncungaro itandukanye ibisagara bitandukanye n'amazone atandukanye. Dushimire mwese mudukurikiye amakuru yacu kandi turasozera ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.